Ibyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Muri irya minsi Petero ava hasi hagati ya bene wabo bari nk'120 bakoranye, ababwira ati: bene wacu, iryavuzwe na Dawudi atumwe na Mutima Mweranda riraba Yuda yarongoye abaje gufata Yezu ryategerezwa kuranguka. Yuda yari muri twebwe kandi yari yagenewe kwigisha nkatwe. Handitswe mu gitabo c'Izaburi ngo uwundi nasubire mu bubwirizwa bwiwe. Birakwiye rero ko muri abo bantu bakurikiye umukama Yezu hamwe natwe kuva ku ibatisimu ya Yohani gushika ku munsi yavanwa hagati yacu, umuntu umwe yoba icabona hamwe natwe mu vy'izuka rya Yezu. Abari bakoraniye aho batora 2, Yosefu ariwe Basaba bataziye umunyakuri na Matiyasi. Hanyuma rero barasaba Imana bati: Mukama, wowe uzi akari mu mitima ya bose, twereke uwo watoye muri abo 2 ngo yatigwe mu gikorwa c'abatumwa, ca kibanza Yuda yataye mu kumena ibanga, akagenda mu kibanza kimubereye. Baraheza bafinda ubufundo bufundikira Matiyasi, aca rero aja mu gitigiri c'abatumwa 11. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya mbere y'umutumwa Yohani. Bakunzi banje, ko Imana yadukunze ityo, natwe turategerezwa gukundana. Nta wigeze yihweza Imana, ariko dukundanye Imana iratugumamwo, n'urukundo rwayo rukaba rurangukiye muri twebwe. Ngiki ikitumenyesha yuko tuguma muri yo, nayo ikatugumamwo, nuko yaduhaye kuri mutima wayo. Natwe twarihweje kandi turemeza yuko Data yarungitse umwana wiwe kuba umukiza w'isi. Uwo wese yemera yuko Yezu ari we mwana w'Imana, Imana iramugumamwo, nawe akaguma mu Mana. Nawe akaguma mu Mana, natwe twaramenye kandi twarabonye urukundo Imana idufitiye, ko ruba muri twebwe. Imana niyo rukundo. Uguma mu rukundo aguma mu Mana, nayo Imana ikamugumamwo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ora n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu yanditswe na Yohani. Mu gihe yari mu kuva kuri iyi si ngo asubire kwa se wiwe, Yezu yariko arasenga ahanze ijuru avuga ati: Dawe mweranda, nugumye mu izina ryawe abo wampaye, kugira ngo babe umwe nkatwe. Aho nari kumwe nabo narabazigamye mu izina ryawe. Abo wampaye narabakunze, kandi nta n'umwe muri bo yatakaye atari uwahariwe gutakara, kugira ngo iryanditswe ritahe.
yamarundaji wawe, kandi mvuga ntyo nkiri ku isi kugira ngo akanyamuneza kanje kabuzure. Narabahaye ijambo ryawe, byongeye isi yarabanse kuko batarabayo, nk'uko nanje ntari uw'isi. Singusavye ngo bakure ku isi, ariko ngo ubarinde akabi. Si ab'isi nk'uko nanje ntari uw'isi. Bagire beranda mu kuri, kuko ijambo ryawe ari iry'ukuri. Nk'uko wantumye ku isi, niko nanje nabatumye ku isi. Kandi narakwituye ku bwabo, ngo nabo bakwiture mu kuri. Dushemeze ijambo ry'Imana. Iyi nkuru nziza ivuye mu kigabane c'17 cy'inkuru nziza ya Yohani. Tuzi ko ariho Yezu yashikirije igisabisho gihambaye mu gihe yari mu kuva kuri iyi si. Kandi wumvise ico gisabisho, ntiwoshobora kugitandukanya n'ivyagira bibe. Nukuvuga ukwinjira muri ya nzira y'amagorwa, ugupfa n'ukuzuka kwiwe. Kuko ivyo byose vyabaye, Yezu muri iki gisabisho tubona yuko abiha intumbero. Yezu agiye kwitanga, kandi asaba yuko yoninahazwa, agasaba Data ngo aninahaze izina ryiwe nk'uko nawe agiye kumuninahaza. Muri iki gisabisho, aha ku karongo k'11 gushika ku 19, twumva Yezu icifuzo ciwe kuri aba bamukurikiye. Arazi neza ko agira asubire kwa Data, arazi yuko batazosubira kumubonesha amaso yabo. Mugabo kandi icifuzo ni ikihe? Nuko aba basigaye babwirizwa kubandanya igikorwa yatanguye. Twavyumvise mu gisomwa ca mbere ingene abatumwa bari bafise kumuzirikanyi yuko babwirizwa kugenda kuba ivyabona by'ivyabaye i Yerusalemu. Mwumvise ingene batoye uyu Matiyasi kugira ngo asubirire Yuda. Biri muri uwo mwitwarariko, ubutumwa baronse barabufise kumuzirikanyi. Barazi ico babwirizwa gukora, kuja kuba ivyabona, ivyabona vy'izuka, ivyabona yuko Yezu ari umwana w'Imana yigize umuntu, akababara agapfa ku musaraba, haciye iminsi 3 akizura mu bapfuye. Kandi ko ari we mukiza w'isi, atawundi turindiriye, ko ari we Mesiya, ko ari umukama. Kuko barahishuriwe, mutima mweranda amaze kubaza ko barategera n'ivyanditswe vyeranda. Barabwirizwa kugenda kubimenyesha isi kugira ngo isi ikire, isi ronke ubuzima. Yezu arazi rero neza yuko bagiye gusiga, bazosigara ku kivi, bazosigara bari mu butumwa. Kandi arazi neza yuko uku Yezu isi ngo itamwakiriye, nabo nyene isi ntizobakira. Nk'uko isi itamukunze, nabo nyene isi ntizobakunda na gatoya. Arazi neza yuko uku mbere bazomugirira nabi. N'aba bamwemeye nabo nyene bazogirirwa nabi, kandi arabibabwira ati muzobabara menshi ku bwanje. Bazobaca mu masinagoga, bazobakubita, mbere muri mwebwe bamwe babice, ntabibanyegeza. Ariko arabasabira rero, ntasabira abatumwa gusa, asabira abamwemera bose. Kandi turazi muri ico gisabisho tubandanije n'utundi turongo, ntiyasabiye nabo bari kumwe gusa, yarasabiye ngo nabo bose bazomwemera, kuko bose ubutumwa ni bumwe. Bose ico babwirizwa kuba kuri iyi si ni kimwe.
barabwiza kuba ico kimenyetso c'ubwami bw'Imana kuri iyi si. Hari ibintu rero ngaha twumvise abasabira ngombwa kugira ngo bazoshobore vy'ukuri kubivyabona. Ati dawe mweranda, nugumye mu izina ryawe abo wampaye. Barabwirizwa kuguma mu rukundo rw'Imana. Twavyumvise no mu gisomwa ca kabiri. Ukuguma mu rukundo rw'Imana. Ukwemera Imana ni kimwe. Ukubwira Imana yuko twakiriye urukundo rwayo ni kimwe. Ukugira indagano z'ibatisimu tukabatirizwa ni kimwe. Cyanye n'izindi ndagano zose tugirira imbere y'Imana. Ariko iyo hageze kuzigendera murabizi ko ari ikindi. Abarundi murabizi yuko mu migani yabo babivuga neza. Hariho gukora ibi mugabo kurigumya kikaba ikindi. Kandi ico nico gikomeye. Dawe nugumye mu izina ryawe abo wampaye. Nubagumye mu izina ryawe. Nubagumye mu rukundo rwawe. Nibagume mu rukundo rwawe. Ukuguma mu rukundo rw'Imana. Ubwo rero n'ubuzima bwa minsi yose abigishwa babwirizwa kuzobamwo. Twararonse batisimu. Ku munsi w'ejo bamwe mu bana bacu bararonse isakramento ry'ikonfirmasiyo, bararonka ubukomezi. Ugwaruka rushika hafi 300. Aha ni muri iyi paruwasi. Ariko dufashe mu yandi maparuwasi, hariho n'amaparuwase hazokomezwa abababa 1500 ku iparuwasi imwe. Hoba hariho na paruwase ngira ngo muri diocese zindi bashobora kurenga nabo. Ni benshi. Abo bose ubonye bari kubararonka mutima mweranda bakomezwa, natwebwe tubasabira tuvuga tuti ese boguma mu rukundo rw'Imana. Ese bitoherera ngaha. Ese ubu bukirisu uyu munsi bariko baragabana bo bugumya gushika gupfa. Erega ukuguma mwibanga gushika gupfa, ego birasaba inkomezi, birasaba kigoro, birasaba inguvu, birasaba ingeso nziza zitari nke. Mugabo Yezu aratwereka yuko ni n'ingabirano y'Imana. Ni n'ingabirano y'Imana. Nico gituma uyu muntu abonye amaze imyaka 10 ari mwibanga aza gukenguruka. Reka si 10 gusa, n'umaze umwaka umwe arakenguruka. Arakenguruka. Kandi turakunda kubibona abakristo batari bake bumva basaba intuka y'imisa bavuga bati bariko barakenguruka umwaka umwe bamaze bubatera Kristo. Ntihagire wibaza ngo ni bike. Ntihagire wibaza ngo ni bike ngo umwaka umwe wowo ntacu. Yego igihe tugezemwo n'umwaka umwe usigaye ubananira. N'umwaka umwe usigaye ugoye. Mbega uwobaza kuva umunsi ubatirizwa, umunsi uronka konfirmasiyo, mbega haheze umwaka wari ugezehe? Mbega wari ukigendera za ndagano z'ibatisimu? Hari igihe wosanga umwaka umwe atari muto. Yezu ati dawe nubagumye mu izina ryawe, nubazigamwe mu izina ryawe. Ahashaka kuvuga ukuba mu rukundo rw'Imana tukarugumamwo. Tukarugumamwo. Ngo arahiriwe uzoba gishobora kuba ahagaze, agihagaze ngo gushika kuri urya munsi. Ngiki c'abasabiye. Arazi yuko bazoca mu bihe bitoroshe. Arazi yuko bazokwanka. Kuko iyi si avuga. Iyi si avuga saya mabuye tubona n'ibiti vyiza n'imitumba myiza. Isi avuga ni yasi ni kagatima k'isi kagwanya ubwami bw'Imana. Ni ba bantu bari kuri iyi si barondera kugendera hejuru y'abandi, barondera guhonyora abandi, barondera gutsinda abandi, ni kuvuga barondera kuganza iyi si ariko atawe bageze umutwe, ako n'agatima k'isi.
ni ba bandi bagomba kwishira imbere maze ntibabe bakimenya kuri nahaza Imana, ngo bamenye ko Imana iri hejuru yabo, iri hejuru ya byose. Agatima k'ubwishime kakabatwara, kakabatsinda. Bene abo nabo nyene ntibatuma iyi si iba nziza, baca bacika abansi b'ubwami bw'Imana. Aka gatima k'iyi si ni ba bandi barondera amaronko binyaruka byihuta, yoguca kakaguhonyora kugira ngo ashikire ibyo biboneka. Amatungo, agatima ko kurondera amaronko, ako nako nyine n'agatima k'isi, n'ibindi. Turabona dusomye mu nkuru nziza ingene Shetani yaje kugerageza Yezu, mu by'ukuri kwari kugira ngo imushyiremwo ako gatima nyene k'isi. Abantu b'iyi si rero harimwo n'aba bari barongoye idini ry'Abayahudi, bari mu bibanza vyiza bavuga bati aba bantu rega bazohava baza kudukura amata mu kanwa. Murumva ko nabo nyene naho bari abarongozi bari bafise ako gatima, bagahava mbere usanga bibagiye n'Imana. Yezu arazi yuko aba batumwa, aba bigishwa batazokoroherwa mu gihe bari muri iyi si imeze uko, ariko bahamagariwe kugenda kuba ikimenyetso, bahamagariwe kugenda kuba umunyu w'isi, kugira ngo iyi si ibe nziza. Bahamagariwe kugenda kuba umuco w'isi. Kugira babishikeko birasaba ko baguma mu rukundo rw'Imana. Ikindi twumvise abasabira nuko baba mu kuri, bakwiture mu kuri. Yezu yerekana yuko yituye Imana, yiyegurira Imana, no kuvuga aritanga wese kugira ngo iyi si ikire, maze abantu nabo basubire kwegukira Imana. Yariyeguriye Imana kugira ngo natwe tumaze gutyorogwa ibicumuro dushobore gusubira kuba b'Imana by'ukuri, ariko tubigire mu kuri. Nitube babandi tuvuga ngo twarasizwe amavuta, mugabo ugasanga ayo mavuta ukamenga ntiyatunyengetereye, ngo twarasizwe. Kuko ujya kimenyetso cyo gusigwa amavuta ni ikimenyetso cyo kutwegurira Imana, tukaba biwe. Nico gituma Yezu avuga ati ngo bagire beranda. Uku kuba mweranda no kuvuga iki? Nabo bagemwe ku ikimenyetso, nabo bashizwe ku ruhande kugira ngo baba b'Imana by'ukuri, atari uko atari abantu nk'abandi. Ego n'abantu nk'abandi, muga muri iyi si baramaze kwegukira Imana, baba bayo by'ukuri, kandi babwirizwa kuyibamwo nk'abegukiye Imana. Babwirizwa guca bakurikira imigenzo y'Imana nyene. Imana itubwira ibicishije mu ijambo ryayo, ibicishije mu mabwirizwa yayo. Mu gihe bamwe bagira ibi, bifata uku, bakora inabi, ababegukiye Imana bobo babwirizwa kwihatira gukora ineza. Twavyumvise ngaha mu gisomwa ca kabiri, uri mu rukundo rw'Imana uwo ari we n'ugendera amabwirizwa, barabwirizwa kwihatira gukora ineza, bakirinda kugwa mu mitego ya Shetani ngo bahave bakora inabi. Ababegukiye Imana niho bazoba ikimenyetso. Ntibazoba ikimenyetso bagenda bariyerekana ngo nimuturabe twebwe twagemwe ku ikimenyetso ku ruhanga, ariko ibikorwa byabo nivyo bizokwerekana ko ari ab'Imana by'ukuri. Aravuga ikindi gihambaye, niba bumwe nkatwe, ubumwe, niba bumwe nkatwe nkuko jewe nawe dawe turi umwe. Yezu arasaba ubwo bumwe, kuko ubwo bumwe buva ku Mana. Ni bwa bumwe bwa Data, Mwana na Mutima Mweranda. Ubwo bumwe bwa mbere n'ubw'Imana. Imana n'ubumwe, Imana ni rukundo. Twavyumvise mu gisomwa ca kabiri,
ngo kuko imana ari rukundo. Imana ni rukundo, muri iyo nta gatosi kariyo, muri iyo nta kantu na kamwe kaza gucanishamwo, kaza gutandukanya, kariyo. Ni ubumwe bwuzuye, ni ubumwe bushite. Natwe nk'abana b'Imana, kugira ngo twerekane ko turi abana ba data bo mu ijuru, ikizovyerekana ni ubumwe bwacu. Ese bo bumwe, ese bo bumwe. Igisabisho ca Yezu kikaba n'icifuzo, kuko nibababona ngo ingene bakundana, ngo niho abantu bazoninahaza data bo mu ijuru. Nibabona urukundo bafitaniye, niho bazobamenyera ko ari aba Kristu. N'igisabisho ca Yezu arazi ko ubumwe bugoye kubaka. Twaremwe kugira ngo tube mu rukundo. Muri kamere yacu twaremwe kugira tubane n'abandi. Ntawubaha adakunda, ntawubaha adakundwa, ntawubaha adafise mugenzi we, ntawubaha adafise abo bunga ubucuti, adafise inshuti n'abagenzi. Mugabo Imana ishaka yuko ubwo bucuti, ubwo bumwe burengana bwa bumwe bw'amaraso bwo mu nzu, burengana ubumwe bw'inshuti kanaka sinzi icyo dupfana, nimba ari mu vyaranje. Ubwo bumwe bushingira ahandi, ubumwe bushingiye ko turi abana b'Imana, ubumwe bushingiye ko twese twaremanwa agashusho k'Imana. Aho mbona umuntu uwo ari we wese ntaramenya igihugu avamwo, ntaramenya umuryango wiwe, ntaramenya itariki yavukiyeko, mugabo nemera ko ari umuntu, nemera ko dusangiye iteka ryo kuba twarimana agashusho k'Imana, iteka ry'uko twese twagenewe kuba abana b'Imana. Yezu ashaka ko ubwo bumwe bubu bwagutse, bugashingira kure kandi hakomeye. Kuko budashingiye aho nyene hakomeye, ngo bushingire mu Mana, na bwa bumwe bw'amaraso tuvuga buratunanira, buratunanira. Namwe murabizi yuko n'abavukana bagwana, murabizi yuko n'abavandimwe, abantu bavuye mu ndimwe, bashobora kwicana bakamarana. Ivyo murabizi. Murabizi ko abantu basangiye umuryango bashobora kudacana uwaka, tutarashikana kure. Ubumwe bwacu bubwiza gushingira kure, nyaho ni ukuvuga mu Mana. Imana yaturemye, Imana yadukijije ikadukura mu buja bw'igicumuro ku bwa Kristu. Imana idukunda twese kandi tugirira neza twese, iha imvura n'izuba ababi n'abeza. Muga twebwe tukaryimana, kuko tumaze kuzirikana ivyo turihweza Imana, natwe nk'abana bayo tukibaza ikibazo, kuko nimba dushaka kuba mu bumwe n'amahoro, yuko tubwirizwa kurondera gusa nayo mu kuyigana ingene ikora. Ico ni igisabisho Yezu aherereza abiwe bari kw'isi ariko sabisi, kandi ntasavye ngo bave kw'isi, kuko babwirizwa guhindura iyi si. Ukuba bari kw'isi birafise ico bivuga. Ukuba bari kw'isi no kuvuga bahafise ubutumwa, no kugira ngo bahindure iyi si. None boyihindura gute bonyene badahindutse? Boyihindura gute bonyene bataba mukuri, bari mu kinyoma? Boyihindura gute bonyene batazi no kugendera ibanga ryabo ry'ubukristo? Boyihindura gute bonyene barahemukiye Imana? Boyihindura gute? Aha niho ijambo ry'Imana ridukabura ngo turabe yuko turi mu Mana vy'ukuri, ngo turabe ko turi mu kuri, maze tubone kubaka ubu bumwe. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe kumenyesha amakuru, umuvyeyi wacu Papa yarungitse ikete riduhamagarira kwihweza ubu buryo bugezweho. Mu Kirundi sinzi ingene novyita, ibi bita intelligence artificielle. Intelligence artificielle ni ukuvuga imashini, izi mashini nyabwonko tuvuga,
imashini nyabwonko tutavuga gusa ordinateur, ariko hari ibindi byinshi. Turazi neza yuko izo mashini zitandukanye zikora mu masosiyete, mu mahinguriro, mu mashirahamwe atandukanye, usanga zarasubiriye abantu, abantu bakaja mu bushomeri, imashini zigakora akazi kandi zikanyarutse, zigakora byinshi mu mwanya muto. Imashini zizi guteranya n'ingoga na n'ingoga, zizi gukora ibiharuro. Kera tuzi igiharuro bagikora ukagihera mu gitondo kikakunira ukagisubiramwo, abaciye mu ishure murabizi, ukagiheza haiza amasaha 3. Mbere abahinga bahanitse bobo n'amezi yarahera bariko bararondera inyishu y'igiharuro kanaka. Uyu munsi ukabona mu kanya kadashika n'isegonda imwe imashini yabikwandikiye, zirateranya, zirakuramwo, zirazi kugwiza, zirazi gucapa, zirazi guhingura ibintu n'ibijya byinyegeje bigaca bikwereka, zirazi kubona aho amaso yawe adashobora kubona n'ibindi. Ubu tugezaho rero izo mashini ziza gukora mu gikoni. Ino mu Burundi ntibiraza, ariko bizoteba bize, murazi ko bidateba. Zikora mu gikoni, zizi gusasa igitanda, arizo zikora amahoteli, ariko hariho n'ibindi bigoye. Hariho basigaye bakora ibintu by'ibirobo, bamwe bakagenda kubitora nk'abagore babyo, abandi nk'abagabo babyo. Ibyo byose birahari, n'ibindi tutazi. Ariko kandi turazi ingene abantu buuye twese tubigendana mu minwe. Usanga umuntu afise ibikoresho 2-3 mu mufuko. Murazi ingene biguma vyakije mu minwe yacu. Murazi ingene no mwisengero bishika, ugasanga biratubujije kumviriza ijambo ry'Imana, ugasanga biratubujije gusenga, kuko womenga byaramaze kwinjira mu buzima bwacu bwose. Nta ruhande na rumwe bitarinjiramwo uyu munsi. Ugiye muhira mu muryango, usanga ico cuma cyagiye hagati y'umugabo n'umugore, usanga ivyo vyuma vyagiye hagati y'abavyeyi n'abana. Ntihagire umuntu aba akivugisha uwundi. Bwa bumwe twariko turavuga ntitushobore kubwubaka tugasamazwa n'ivyo dufise mu minwe, mugabo bitwereka ibintu bidafadika, bidusiga, biguma bigenda. Kimwe kivaho hazi ikindi, kivaho hazi ikindi. Abantu babonye akantu keza, murabizi, ubwo nyene bose mu minota 2 baba bakabonye, mugahaciye iminota 5 ako mwavuga ngo niko kagezweho, kaba kavuye ku rubuga haje ibindi. Abantu bakaguma biruka gushika naho basigaye bavuga bati erega birahungabanya, reka mvuge nti ibidukikije byo mu mutwe, pollution mu bwonko. Umwana akamiragura ibintu, akaraba ibintu, akumviriza ibintu, ubwenge bwiwe ivyuzuyeyo, ubu nta numwe yo bishobora. Erega burateba ubwo bwenge ukamenga burahungabanye, bukuzura ibintu bitari ivyo, bikuzura ibintu bigoye gutegera, ibintu usanga bimurengeye, n'indero y'abana ikatunanira. Kandi si abana gusa, bega tweho ivyuzuye mu mitwe bujyane bingana gute, ko turamiragura gusa, n'amasaha agahera. Hariho n'abarara kwijoro, murabizi, hariho n'abaryama saa 10, murabizi, bateramye kuri ivyo vyuma. Ivyo vyuma bitwereka amasanamu, canke bitwereka, canke bitubwira ibindi. Abantu barara badasinziriye, bashitse ku kazi bagaca basinzira rero bukeye, bakaryama ku meza, n'ibindi. Papa aratugabisha ati muraraba, erega ibi vyuma dukoresha, ubu buhinga busigaye burimwo ibintu vy'ubwenge, izo mashini nyabwonko, muraraba nizize zica umuntu, nizize zikure mu nzira umuntu. Avuga ati niduhana amakuru, mugabo nitwibagira ubuntu. Niduhana amakuru, mugabo sinibagira umwana wanje.
niduhana amakuru mugamenye ko n'umuvyeyi wanje afise icyo ambwira. Si ivyo vyuma gusa bivuga, umuntu amenye gutondeka ibintu. Niduhana amakuru ni vyiza canke tuyarabe, mugabo ntitwibagire mwene wacu yicaye iruhande. Aho abantu usanga bicaye ku meza bariko barafungura basangira, hari nabo usanga mbere atigeze atamira na kabiri, hari ikintu cyaciye kivuga acaja kuraba agaca twagwa, abantu ntiba bagisangira baganira mu maso. Hariho n'abavuga ngo uyu munsi tusohokane, ndafise ijambo tuganira, bakagenda bakicara ari babiri, ugaca usanga baramaze nk'iminota nka 15 20 atanumwe ariko aravugisha uwundi, umwe yunamye ku telefone yiwe, uwundi ari ku telefone yiwe, kandi bavuga ngo bahanye rendez-vous. Iyo rendez-vous yo ni nyabaki. Yewe ntimuzontumire mugira ivyo, ntimuzontumire tutayaga tewe. Nivyo oya papa avuga ati muraraba ibi vyuma ntivyice imigenderanire myiza y'abantu, ntivyice imigenderanire myiza y'abantu, ntivyice ko umuntu yibagira abandi. Umuntu ntava atakaza ubuntu, kwa kundi tubona umuntu yagize isanganya yakomeretse, hakumutabaza kumutabariza canke kumutabara, icambere cihutige kikaba ukugenda kumufata amasanamu kugira ngo umuntu arabe ingene aca yakwiragiza ngo heraba umuntu ahejeje kugira accident nguyu utamufashije ingene yoja kwa muganga. Navuga ati murabe ibi bintu nibize kudutesha ubuntu, nituhave tusanga twaretse kuba abantu ngo tugendere ubuntu, dutakaze wa mutima w'urukundo, dutakaze kumenya ikintu kibereye mu mwanya nyawo nkwiye gukora gisumba ibindi ngo nsange nasamaye. Nivyo oye dukwiye kuzirikana kugira ngo twikebuke, tugaruka no gusenga hamwe. Navuga ni byinjiye hose, byaramaze kwinjira no mu isengero, kandi ni vyiza kuko naho ndiko mvuga ivyo ati tugabe ntibitandukanya abantu, mu by'ukuri byari bifise ububasha ahubwo bwo kubegeranya. Mugahani wo kuraba shetani ntihave iza bidusamaze, umugani w'abubu uye ngo have ducamwo, nukuvuga iciza twari gukuramwo dusange twagitakaje. Kuko nk'ubu ndiko ndavuga akakuma gahagaze imbere yanje umenga ni gatoye, muri uyu mwanya ndiko ndavuga ndazi ko nari kumbwira mwebwe gusa, kuko nkungaha mw'iparuwasi ubu uye dusanga inkuka y'imisa yo muri katedrale ngaha turi ishobora gukurikirwa n'abantu 7,000. Bamwe benshi usanga abakirisu baciye ngaha, iyo bari ku isi bikabaha akaryo ko kubandanya bari mu bumwe natwe, bakabona iyi sengero babatirijwemwo, basangiriyemwo, baraganiriyemwo, abandi bagiriyemwo ubugeni, bakabandanya biyumva. Kuko bamwe usanga bari no mu bihugu badashobora kuronka iyo nkuka y'imisa. Nivyo nibitangaza vyo mukama dukenguruka, nukuvuga ububasha budasanzwe bwo kwegeranya abantu, abari hafi n'abari kure. Ububasha budasanzwe bwo kwegeranya, kuko ndi ngaha nshobora kuvugisha uri kure, mbere n'ibibazo tukabikemura, tugatorera inyishu ibibazo bikomeye naho umuntu yo batari hafi, kuko dushobora kwicara tukagira inama. Erega ivyo byose biregeranya. Naho abantu nivyo muri uwo mwanya batari hafi na hafi, ariko biradufasha kuba hafi na hafi, kandi n'iciza twokora tukagikora, ubuzima bukabandanya, ibikorwa bikabandanya. Hari ububasha budasanzwe ibi vyuma vyo guhana amakuru biduha, nuko abantu bashobora gutabarizwa n'ingoga na n'ingoga, kandi mwama mwabibonye abantu bagatabaza n'ingoga na n'ingoga, mbere n'abafasha bagafasha n'ingoga na n'ingoga. Abantu bakavuga bati erega hanaka ibintu biragoranye, abantu bose ukabona ko biciye muri ubwo buryo bashobora guterera, mbere n'amafaranga
bagashobora kuyatangira kuri ibi vyuma nyene binyaruka agashika mu munota umwe. Ivyo vyose nibitangaza mu bitangaza byari kudufasha kwegerana, byari kudufasha kubaka bwa bumwe. Nico gituma bihambaye mu kuzirikana uyu munsi papa dusaba ati dusabire abo bose bakora muri ico gisata, kuko nabo bafise ubutumwa, barafise ubutumwa. Mbere muri ekleziya murabizi yuko ico gisata kiriho kuva i Roma gushika ngaha mu paruwasi wacu no mu yandi maparuwasi, kuko turakeneye amakuru atandukanye, kandi turakeneye ko na twebwe duhana amakuru hagati yacu, tugakenera yuko n'inkuru nziza ishika kure hashoboka, ishikira bose. Iruhande y'iradiyo idufasha, yaba iradiyo y'igihugu muri aka kanya, yaba radiyo Mariya, ariko hariho n'amateleviziyo. Ubu hagireho n'ubu buhinga bwa none buca bushika kure gusumba. None tubishimira Imana, dusabira bari muri ubwo butumwa. Turazi yuko amenyesha amakuru bitama biboroheye, turazi ko nabo nyene mu butumwa bajejwe hari igihe babizira, nabo nyene barakeneye kuba mukuri kandi bakakugwanira, kuko murazi ko n'abafungwa barafungwa mu bihugu bitandukanye, mbere n'abicwa baricwa mu bihugu bitandukanye. Mugabo kandi barakiza, barigisha, baratuma abantu begerana n'abandi, baratuma abantu bamenya inkuru, bamenya ukuri, bamenya ingene bifata. Mbere barigisha n'abantu n'ubuhinga n'ubumenyi, n'ubuhinga n'ubumenyi, bigatuma abantu ubuzima bwabo butera imbere gusumba. Nico gituma tubasabira muze rero natwe uyu munsi ntiturabe gusa aho kure, kaba karyo kuko umwe wese ashitse muhira araba ingene dukoresha ubu buhinga bwa none, turaba ngo ntibihave bitwibagiza ubutumwa bwacu nyamukuru, ubumwe mu muryango, ubumwe mu kibano, ubumwe mu gihugu. Ahubwo ibi vyuma ntibiba ari vyo bidukoresha, ahubwo twebwe tubikoreshe kuko tuzi ico dushaka gushikako. Nitubirabe kugira dusamare gusa, nitubirabe gusa kugira tujane n'abandi. Twebwe mu mutwe tuba dufise yuko ari twebwe tubikoresha kuko dushaka, dufise aho dushaka gushika. Ntibiba ari vyo bidukoresha cyane ngo tugombe kukurikira gusa. Hariho bavuga ngo nukujana n'ibihe, mugabo wamaze tuti none ivyo bihe biriko bija hehe, ugasanga ivyo bihe wenyene ntazi iyo bija, mugabo akakubwira ngo nukujana n'ibihe. Ni twebwe tubikoresha, sivyo bidukoresha. Iki ni icuma gusa, ibi ni ibikoresho gusa, ntibidusumvye ubwenge na gatoyi, ahubwo ni twebwe tubitumbereza ku neza y'abantu bose. Amen.